usanga haturuka inkomoko niyo yatugiriye nabi. Imana itugirire neza. Umva ndababwire rero, Imana itubohore. Haleluya! Imana itubohore, itubohore ku nkomoko, kuko inkomoko yaciye hamagara inyatsi. None wamubwira ko afise imoto nshasha atembereza akabura amafaranga gute? Yagwiwe kandi ate wahaveresemo ni nshasha. Mwarafise nshasha ngigi parise haje ni yagwiwe ndahabaveresemo mugabo baze kumbijana uraka bitora ntabyagira. Ikitemera ni inkomoko naho uturuka bakiba kwirukana. Mane tugirire neza. None wofisi moto n'ufisi n'unyongi y'abandi ratanga veresema akagaburira umundi muryango nawe akigaburira nawe ubura amafaranga gute? Yes ashimwe. Ariko inkomoko ntimwemerera akashyura amafaranga mu mufuko. Mane tugirire neza. Iramwankira kugira yanyatsi wabo igumeho. Imana ivugana na Aburahamu nguva mu gihugu cyane kubera arabapfumu. Iramubwira ngo uva no mu muryango w'iwanyu kubera baratereke, uva no mu nzu ya so kubera hari ibigirwamana, uje ahantu nkeneye kugera. Imana itugirire neza. Narimvuze ngo Imana itugirire neza. Haleluya. Rero ya nkomoko Imana ivugana na Aburahamu ngo navayo nzoguha umugisha. Ikibazo tugira nuko uza gusaba ibintu ku Mana ariko kiri wanyu utarimuka utarahaguruka ngo uveyo. Nyemera uno munsi ko tugiye gusenga amasengesho yo kubohoka, ugwane n'inkomoko y'iwanyu, ubanze uhamenye. Imana itugirire neza. None wowe uri gitwarire ngo uri kurabyara abana ngo bazakora mariage gute kandi inkomoko ari mbi?